igipimo cy'umuntu yizera Imana ni bigeragezo, n'igipimo cy'umuntu akundana ameze neza ni ubutunzi. Ni ubutunzi. Benshi babaye abatunzi bakaronka ubuzi bwiza, uribagira niyo bababo ya mashure bize, ibitabo basomye, amashengero bagendamwo, ukarindira n'icyo bayigamwo, ibyo basomamo ko bitahura ukabura. Nawe urose ubwo butunzi bwabo, ibyo byobera bafise, hari igihe nawe womera uwa mbere piha kubarusha. Turikumwe? Abantu bakenye ntibakwiye kwirata ngo barakunda. Wo kunda nawe utanga ibyo udafise. Sibyo? Ubucu utanga nyene umutima mwiza n'agasuriye. Mugabo harimo ntafise ibyo y'Imana. Hariho rero babironse babitanga. N'umunsi nshaka tuvugane kuri bajya abantu uzabumva baguma bita abantu beza, bivuga ko ubwiza ko abantu bameze neza, bakora neza, abanyi beza, ko bakundana. Jego ndakundana kuri nge jamwe nakundana ngo nikizura. Rero ari ikintu nshaka tuvugane ko wewe uri nk'umuntu akenye wokundana gute? Woha umuntu wo mugemurira ibitoke utabifise, wo muhamahera utafise, none wumva umuntu wewe wokwimana gute kandi afite icyo wimana? Sinzi ko munyumva. Ibintu byinshi abantu biyitirira biba bishingiye ku byuko ibyo tuma batabikora batabifise. Nukuvuga wewe uri umukene nta bintu bisanzwe urimo, nta muntu akwidogera ngo wamwimye. Ushaka umuntu kumenya ko akundana, umuha akazi keza, kamuha akazi keza kugira ngo nk'amahera asorora n'ayasumisha n'ayabika ku makonti. Iyo urabe ko mwene wabo agwaye amuvuza, umubanyi agize ingorane amutabara, ko n'umwana yewe amuvuza, murazi ko canka muhe amusumira. Murazi ko hari n'abavyeyi badasumira n'abana babo. Kadamba ngo ujya muvyeyi ngo ntaco yikura kumena cafise. Ivyo rero abaje abantu bose ugenda bumva bishima ngo turi beza, ngo turakundana, ngo dufise amakatana naya, nukuraba ko atari bukene bibatera. Ivyo ego simbuze ngo abantu bose ngo babaye abatunzi ngo bacaba ingumi, ngo babaye barose ubutunzi bacaba ingumi. Ivyo mugabo abaje abantu bakenye bagenda baravuga ngo ujya mu banyi wanje ntaco yikura, ngo n'ujya ntaco yikura, ntacerekana ko umuntu abahaye akazi kujya mu banyi wabo, akabahazi ujya nkazi ujya mu banyi wabo. Uwo mutima mwiza bosubira kuwugira. Ntabwo wogira kubera yuko muri rusange Bibiliya ivuga yuko iyo umuntu agize ubushobozi bw'uburyo bw'amafaranga canke administrative, akaba umusoda mukuru, akaba umukuru w'igihugu, akaba umushikiranganje, akaba umu-entrepreneur, akaba umu-PDG, akaba umu-ADG, akaba mudafe, akaba umugwizatunga, akaba umurimyi wa kijambere, akaba umworozi, akaba umukomersa. Birivuga ko iyo umuntu agize ubushobozi aba mubi. Ivyo Musiguzi 8:9 avuga yuko iyo umuntu abaye puissant, tendance de l'être humain ariyo kuba cruel et violent. Rero bajya abantu bose beshumba bitara kubwiza bagenda bari kompara n'abandi bantu babaje ntibarikura. Kenshi bitumwa nuko ubukene bwabo butabashira muri ico geragezo, ntashaka batanga. Rero nabo bagiriza ivyaha, baze baguhe amafaranga, baguha akazi keza, ndabe kuguma uri umuntu ameze neza. Ashatse kuvuga iki rero? Abantu benshi nk'abantu bakenye mu by'ukuri biragoye ko ibintu bivuga ko bo bishimangira ko babigendera. Je nka muri BMC umuntu araza akaza ambwira ati jewe sindotirisha kubera atabya amahera amenyereye, umukoresheje ukamukubita muri akaja muri akahembwa 2 3 4 5, ukumva ngo urateruye ngo amahera hajya ngo yagize iki, uratwaye kinakira kubera iki? Igihe atari bwagira amahera ntiyumva ko ari
yumva umenga yogira nka twebwe mwumva abantu bazeza ibintu amazu imyaka n'imyaka turi abantu Imana bihamagara ugera ibintu binini utunze cyangwa ufise aho kura n'umukozi wa leta cyangwa ahembwa amahera menshi cyangwa se amavantaje ukaguma uciye bugufi uba bishika gake turi kumwe ntuzereze muremera rero ibyo bajya abantu bakenya bavuga niba bisharije umuntu aguhaye amahera wemeza gute nuko utakoresha kaborengwa ukayahonga abagore yafise bisigura ko bajya abantu kuri ibyo byaha ariko ndavuga hari kera imbere ko baba abantu ibyo batabikora sivyo umuntu hagize umuntu akomeye niho cyangwa makampani cyangwa wowe umuntu akomeye wemeza gute ko bijya bintu bumva ushoboye bidasha bifudika n'abantu urumva bakiri abakozi yari mu degiteri nk'icanga nk'umucankuzo cyangwa imuyinga hanyuma bakamuzana Bujumbura bakamugira umukade bakamuha V8 bakamuha iki bakamuha ibintu atwara bakamujana muri Nations Unies hehe abantu hajya bamunomye kazamba ngo yo kugira ngo n'umuntu mwiza ngo ukani no kwishure ngo yaciye ubwenge ngo n'umuntu ngo arameze ngo neza ngo nukuri ngo no kwishure ngo yaciye ubwenge kandi bavuga ngo make n'umuntu mwiza cyane haciye nk'umwaka ukumva n'amaradiyo ariko avuga ngo yo ibintu ngo byagatswe ngo abantu ngo nta muntu n'umwe atagiturire ngo nta muntu n'umwe iki ngo nta muntu wagenda ngo biyo bagize iki kubera iki ubwiza mwahora ngo muziko bwatumwa n'umukene Bibiliya ivuga ko umuntu arose ubushobozi abatiriwe rediyo bake gusa bakeyi barose impano nibo batagara abantu benshi barose ubushobozi babatiriwe rediyo nimudodere muri abantu bamugenye nk'amabanga ngo muce muri muri kahise ngo yarashoboye ngo ibi ngo nabyo ngo nimba ari susuma ngo azoyitwara cyane ari ngo natere cyane ari ibitaro binaka ngo azobitwara neza mufate ku byakahise hari ibintu bigezemo bisaba impano ndende kugira ugire equilibre hari ibintu bigezemo bisaba impano ndende kugira ugire equilibre rero nibyo rero nashaka kuvuga no munsi jewe abantu bagenda bariyatanga barakunda bavuga abandi nk'ababwizatunga canke abantu bahambaye mu binabiriya ngo bafise ngo bahabara ngo bafise ibiki ngo banywa imivinyu ngo n'abakorompi ngo n'abaki ngo bakora ibyaha bimeze uku n'uku ndabavugiye abo babikora oya kubera naho Imana ivuga ko ubukuru n'ubukomezi bitera kumera nabi abameze nabi ntibahimbara gutyo sivyo mugabo biragoye ko ugera kuri izo nzego mubona nguzugume uri umuntu mwiza nawe rero wimva umengo mwiza urakundana uwo gushira hajya woba inkazi imbere wajya wari umwicanyi kubera abantu bose bakenye ubwiza no gukundana n'urukundo biyumvamwo ubahaye ubutunzi benshi baca bakirakira baca bibagira ibyo bintu byose bari nabwe nti fata abantu banomwe mu mabanga mu gihugu no mu baprive kuva mu myaka 10 banomwe kazamba n'ibinyamakuru ngo ujyabona umuhinga muri ibi ngo yize ngo kumanira ukandi ngo abantu bamuzi neza umbwira abantu bamaze kudemerita bashitse mu mabanga hambaye bagenda bacungira n'uteka ukumva kugira ati ujya mu nzererezwa kwera iki ubwo bwiza mwiyumva mu uwo mutima mwiza mwiyumva mu rukundo hari gihe bashingiye ku bukene ubaye urose amahera ukaronka ubutunzi ukaronka inguvu mu gihugu ukagenda ugendaniwe n'abasirikare n'abapolisi canke ufise amaintendance n'ibiki wewe hari gihe utoba na mubi gusa hari gihe worenga kuba musambanyi karenga no kuba musuma hari gihe woba ngira no mwicane kubera iki ubutunzi inguvu nibyo byerekana icyo umuntu ari nico cerekana icyo umuntu ari sivyo hajewe sinkinyi aba bantu mubona leta yahaye amabanga hambaye ntiba bakenyirasi abo bantu mubona leta yagize abantu ma prive batwara ama societe akomeye ngaha banyeneyo canka bakade bakoramo
bagendera mu miduga afise ama intendance ntibakenye ntabuze byo kurya. Bajya nibo bonye noshobora kumenya ati uyu ni umuntu mwiza, ni umuntu akundana cyane akundana. Mwebwe we muriko aranyumviriza azi ko irasiyo ari APM, impuzu mukigura ari APM, ntugende urirata ngo urakundana. Wave wumva n'umuntu ariko aramvuga nabi cyangwa akavuga nabi undi muntu aje amabanga muco jama ngo muje ntabyo nongira. Kandi birivuga ko abantu barose ububasha n'ubutunzi baca babi. Hari gihe ahubwo utokora bijya gusa, hari gihe wewe ukora n'ibintu birenga inshuro 1000. Hariho rero igipimo rero. Igipimo cy'umuntu yizera Imana ni bigeragezo. N'igipimo cy'umuntu akundana ameze neza ni ubutunzi. Ni ubutunzi. Benshi babaye abatunzi bakaronka ubuzi bwiza, uribagira niyo bababo. Ya mashure bize, ibitabo basomye, amashengero bagendamwo, ukarindira nico bayigamwo, ibyo basomamo ko bitahura ukabura. Nawe urose ubwo butunzi bwawo, ibyo byobera bafise, hari gihe nawe womera uwa mbere piha kubarusha. Ariko abantu bakenye ni bakwiye kwirata ngo barakunda. Wo kunda nawe utanga ibyo udafise. Uca utanga nyene umutima mwiza n'agasuriye. Mugabo harimo ntafise ibyo y'Imana. Hariho rero babiyonse babitanga. Ni bake mugabo bahari. Wera ntuza kwigereranya kandi mutari mu bigeragezo bimwe, kuko birivuga yuko ubishikire nawe wocu ugeragezwa. Uri kumwe? Ni ibintu nk'ibyo. Niyo bizabumva inkumi imbi cyane kugore mubi. Ndi bahari n'abagabo umuntu araba mubi. Hari n'amahiga ngo haraba y'abantu bitwa babi. Adama ngo rero ari umugabo wa mbere ngo mubi ngo bw'ukinaka. Kaza inkumi mbi ikwishima yidoga igira ngo ya mukobwa ngo arishimye. Ya mukobwa ngamba kumbo mukobwa petete ni mwiza cyane. Afise amaforume rero amaforume aramubera ibigeragezo. Nta kintu cerekana kwa mukobwa mubi yavuze ko naka mugenzi we yishima agenda aratingisa agenda arabagenda making eyes. Nta kintu cerekana ko umukobwa uwo muhabujya bwiza nakijya gihagararo ni nabujya buto atorusha hadi. Turi kumwe. Uno musi rero ndakebuye abantu bakiri bato canke ndakunda kuvyumva ivyo kuvugira ku mbuga bya biro mikino cyo ngamba Burundi, aho usanga abantu ku mbuga uburukano bakabwibyiza bakora kwimba tune wewe ukora ibyiza bingana gute kandi atadufise kanga ufashisha abantu ndiki. Kandi buryo umukene ujitemeje yavuze ko abakene emwe bazoronka umuzima budahera ari benshi. Udafise umukene ukwiye gukora ibyaha bike. Udafise ubutunzi, udafise ibyubahiro ukwiye gukora ibyaha bike. Udafise ibyubahiro ntugire ubutunzi ukwiye gukora ibyaha bike. Niba ukora ibyaha byinshi uri umukene hoho wo uzobwira umuntu hambaye hoho n'abantu zava sinzi ukuntu uzobigenza. Nimba none n'umuntu yari mwiza abantu bahayagiza ashobora kuba mubi ari waye umutunzi akaba umuntu hambaye umunyamabanga ngaha mu gihugu. Wewe nawe wumva wewe nawe usanzwe uri mubi ubikenye wumva uzocubika ni bakugira deje ni bakugira dafe ni bakugira ambassadeur ni bakugira iki. Sivyo? Abantu bakene ntibakwiye kugenda barirata ngo barakundana. Muze muronke ibyo mutanga turabe ko nange mugwa mumeze neza, ko mumeze neza. Nico gituma muzokumviza abasani bose abastare bo kwisi mu mupira mu mafere muri politike mu bera muri Amerika gushika ngaha abadandaza abantu abiruka bagirante babastare muzokumva bose bariko bagirante bariko batera ibyatsi. Bakegewe niki umuntu arose ibyubahiro akaronka ubutunzi acaba umuntu mubi kenshi gashoboka. Iyo umuntu arose ibyo akaronka ubutunzi birivuga ko aba cruel et violent. Nimba nawe rero uheruka kuronka amabanga kaba ufise abantu bakugendanira bakujeje kabisa amakonte ziguma zikorokera kinoti
genda uce umenya ko birivuga ko umuntu abaye riche puissant aba mubi. Ubwiza no gukundana abantu bakenye canke badafise byinshi bivugako boshobora kubigumya mugabo niba ke babigumya iyo barose bijya bintu ubona aba navuze bafise. Jere nke bavuze abantu bumva bakuru mu gihugu ko bakoze ikintu kibi je ntibintantangaza sinda nabanka mvuga nti hajya bari birivuga ko ariko bica bigendanye bijya mugwiza atunga bavuze ngo bafise ngo habara batanu mvuga nti none siko birivuga sivyo. Hari abantu bakenye bariko baramuvuga barose ajya amahera bo bogira n'ijana bo camera nka Salomo bahagira n'incoreke n'ibihumbi n'abagore n'amajana sivyo. Ubutunzi nibwo bwerekana forma y'umutima w'umuntu ko yicisha bugufi ko ari inkazi ko akundana ko ari umwicanyi ko ari ubutunzi hamwe n'ubushobozi n'ubukuru nivyo vyerekana vyo bintu. Utabifise ntuzoyibaze ngo uriyize mbere nimba uvuga ati urishima ukuri ntuzo nabirondere kuko ubishikiriye hagihe utokontorora icyo uzoba. Murakoze bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe nayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwica ibisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.